bibiri ngo ntawodomeka itaranga ryo bika bigisimba ariko arishira ugitereko cajongera ngo riboneshereze bari mu mwiza bose nibaza abatarakizwa rero nsozera ngaho nyene iki ni gihe ciza cyo kwakira gakiza kuko ngo vyomara ikikunguka ivyisi vyose ariko ukabura ubugingo ushobora kuba utunze ushobora kuri kuradukurikana ufise amamodoka kumbure n'indege kumbure warahorose n'uburenganzira bwo kuyigura ariko udafise Kristo byose nubusa kuko byose bizorangira bizosigara ngaha kwisi ariko Kristo wewe abamwakiriye bakacika abana b'Imana tuzokwama duhimbaza dutazira mu ijuru ibihe bidashira lelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona twashize corona twashize corona fara yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona nibagitinye rero bakarabe kenshi bambara udufukamunwa hanza nafiki tumaze tukacishije ko twagiye duhagararire mwami Yesu muri rugendo turimo duhagararire mwami Yesu muri rugendo turimo duhagararire rije tugira ko kandi kakamutwa twahereye kugambere kabe bango lelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza sida nuko bakino gihe ntibagitinya nikiza corona yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona abo ni babandira batu batambara ubufukamunwa batakaraba batagera guteka kugura ziturakara badakurikiza bya bintu byose twe turazikurikiza kaduhamagaye nawe uri kudukurikirana uzikurikize kugira ngo ugwanye corona kandi unayikingire murakoze ni bukaneza amakuru ya Sawuli we yakoze byinshi gusumba mbere Kristo ko yari no mwicanye imbere yahiga no bwo bw'Imana kabice kandi yabafise no burenganzira cyo gutwenza ariko ico cyonyene nimba Yesu yarashoye kumuhindura agahinduka kabintumwe ya Kristo biroroshe guhindura Beri Kristo biroroshe guhindura n'undi muntu ndanezerwa ku bwa Big Fizman muhetsa git kuko ndazi wiki kimwe tuzokwisanga turi muri eglise turiko tutazira Imana kuko Imana irabishobora icamo ndakuzaniye cyo kukubwira iyi nkuru iyo abantu bavuga utujambo Yesu we avuga ijambo indirimbo refreba ngo abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo 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 kuko Yesu yaduhaye ijambo natwe dufise ijambo nuko mana ya ubutumwa noweka kuri Beri Kristo no kuri ba Beri Kristo ko nimba habonetse nyene hari nabandi benshi bashobora kuba bari mu nzira atari nziza siwe gusa rero ariko reka kano kamo tukerekeze kuri we iki ni gihe ciza c'Imana kuko turi mu gihe Yesu yavuze ngo nimuze kuri cyo mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura rero ndizera neza ko mu kirundi yego bavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ariko hariho n'igihe uremerewe utamenya ko uremerewe ariko rero twebwe turi hafi yiwe turabibona hariho ibintu kana kusanga biriko biramwizingira ko atari ariko kandi bitari bikwiye kumubako nk'umwana w'Imana kuko nk'umuntu w'Imana ariko biracashoboka ko ashobora guhinduka no bakaba umwana w'Imana wibuke neza ko hari itandukano ry'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana vara ijyahe najyo kubatarize Yes, bakunze ba Sten TV worldwide turi kumwe na Sten promoter wa undi nyene yamabazanira vya bindi behind the camera ni promise cameraman no munsi urumva ko tuvuga n'ijwi rituriye tumaze iminsi dukora ibiganiro n'abakozi b'Imana kugira bashobore kudusengera natwe tugira aho tugeze dushobore gukora ibikorwa bikundwa dushobore gukora ibikorwa biri mu mucyo baze baradufasha mu bintu byo kudusabira navyo nyene no munsi naho turi kumwe na protais turakingiwe umwe baririmbyi basanzwe bamenyekanye cyane ku ruhande rwa gospel no turi kumwe kuri micro za Sten TV worldwide cyambere na mbere kwanza reka tumuhe akanya shobore kuintroduce
mushobore kumenya mwe mutari mumuzi ubuzima amazina yiwe asanzwe akoresha. Turaza kubandanya n'ibindi ndibaza mutugume hafi uraza kumva byinshi ufise ibyaha uri mu byiwawe ndazo urashobora kuza guhinduka arashobora kuza kudufasha kugira dushobore kuguhindura mu ngendo mburimo ushobore kuzivamo. Protais karibu kwanza kuri micro za Sten TV audio. Murakoze ndabaramukije kandi ndabashimiye kuba mutaye kano kanyagira ngo tuvugane n'abakunzi bacu ariko baradukurikirana. Aka introduction kawe kugira abatakuzi bashobore kukumenya ku mazina yawe ukuntu ibikorwa byawe ushobore kubaho umuco gato yuko batakuzi. Kubatanze bishika ko ari mbere bambonye natanga ikambanze nibutse bano twatanguranye harahetse igihe kitari gito banze mu ndirimbo yavuga ngo yelelelelelele harukurinda no kwiyahura. Iyo ndirimbo ni wewe. Twagiye kwanza gato kuri iyo ndirimbo ndayibuka. Harukurinda no kwiyahura. Twagiye kwanza kora ko kanga. Harukurinda no kwiyahura. Abantu bakino gihe ntibagitinya nikizo udusha dushiraho corona ntibagitinya nikizo sida avara nuko rero aho ari muri 2012 urumva nyene ko nawe uri wakera turaduga muri music tugera muri ico ganyina yarazanye n'indirimbo yitwa ngo duhagararire mwami Yesu muri urugendo turimo duhagararire duhagaruke kwanza nafiki tumaze tugacishe ko twagiye duhagararire mwami Yesu muri urugendo turimo duhagararire mwami Yesu muri urugendo turimo duhagararire. Icyo tugira ko kandi kakamutwa twahereye kugambere kabe bango yelelelelelele harukurinda no kwiyahura. Abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza sida nuko bakino gihe ntibagitinya nikiza corona. Yelelelelelele harukurinda no kwiyahura. Abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona. Abo ni babandira batu batambara ubufukamunwa batakaraba batagera guteka tugura turakara badakurikiza bya bintu byose turazikurikiza kaduhamagaye nawe uri kuradukurikirana uzikurikize kugira ngo ugwanye corona kandi unayikingire n'abandi. Urumva izo ndirimbo ni za ndirimbo usanga zifise icyo zubaka. Izo ndirimbo ndazibuka kera sinarinzi ko ari uturi kumwe yashoboye kuririmba izo ndirimbo. Ubu nawe tumwumva ku izina rya turakingiwe. Turakingiwe ryaje gute byaje bivuye he bari kwise bizananye biciye. Turakingiwe n'indirimbo yaje mu mwaka wa 2015 ndizira neza abarundi n'abarundi kazi benshi barazi bihe twarimwo pure masengesho ya 14 jours ndiko ndasenga imana ndonka ajya amajambo avuga kuri Sauli ko ntiyafuhagira hamwe ubwoko bw'Imana nca ndibuka ko mu Burundi dufise umwase ariko arahiga abarundi ariko ndonka ijambo rivuga ngo duhumuriza abarundi ko dukingiwe. Imana ishimwe ko n'ijambo ryafashije benshi abatari bake bari bafise ubwoba barumvise ko dukingiwe biratuma bahumura baca baratekana. Nuko rero turi mahoro adasanzwe naho indirimbo turakingo yapfuye. Ni indirimbo yagiye ifasha abantu benshi mu bitera mu bitandukanye mu bikorane bitandukanye. Urazi ko ntangaje cyane rega ndahora ndazumva gibikorwa byawe nabikwirikirana cyane mugase nari bwigere menya neza na neza kari wewe woba waragerageje kuririmba indirimbo nkaziga izo ndirimbo gusa jewe ngira no kuri ringtone niyiri ko niyo nshobora no kwitabira ko telefone canke kuri message. Indirimbo ndiko ndazumviriza ni indirimbo ndumva ko zifise ubutumwa bunini. Ndagusabe nawe uri kuradukurikirana kuri Sten TV worldwide simbire ku rubuga rwa Protais turakingiwe naho wandika uko birakwiye wumviriza indirimbo ziwe ni indirimbo zubaka. Nagize indirimbo murumva ko ndaziza hana aho yo makanya ati Jako mbaga ndirimba nko kumenga nije ndanazanditse no kuzandika Protais ingabirano nk'iyo nijyari wiyumvise ko ufite ingabirano yo kuririmba indirimbo nk'izo. Bibiriba ngo ntawo domeka itaranga ryo bika bigisimba ariko arishira ugitereko cajyongira ngo riboneshereze bari mu mwiza bose. Nibaza ko igihe natangura kusamiranisha indirimbo z'ubwa mbere hari muri 2012 ariko iyo ngabire natanguye kumenya ko ndayifise ngira ngo nkiri umwana uko nakuze ndirimba mu maeglise ndongo ya makora ibintu nk'ivyo ncuraranga
ego benshi barahanze nkivuze gitari bakinyambika ntabasha kuyambika gitari kubera imyaka mike n'ubuto mike urumva wakuze byari ibintu usanzwe wakuze ukunda muri nakuze ndabikunda ego yorantangaje gose bro ubu hoho uri kurategura iki mu ndirimbo turabona ibikorwa watanguye kuririmba ni ibikorwa byakunzwe cyane kandi n'ubu novuga ati none hari umuntu yoyumva iyo ndirimbo yelelelelele akamo nkako akareka kukitaba ni indirimbo zikunzwe cyane ubu hoho uri kurategura iki mu gihe twumvise yuko hariho n'indirimbo uri kurakorana n'umuririmvyi nayo nyine asanzwe akunze cyane tumuzi ku izina rya muco jamari muco iyo ndirimbo yoba ari gwawe canke yoba ari ya jamari muco imbere yuko tubandanya n'ibintu hagati aho tutarashika ngaho nagomba kwibutsa ababya twari kuba muri turakingiwe inyuma yaho haciye haza indirimbo ngo dufise ijambo kuko inyuma yaho zarabonetse ko menga ari abantu batswe ijambo mu gihugu ariko tuca turabananya turanka indirimbo ngo dufise ijambo akapera tugira ko uyu munsi ijambo ndakuzaniye cyo kukubwira iyi nkuru iyo abantu bavuga utujambo Yesu we avuga ijambo indirimbo refreva ngo abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo 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 kuko Yesu yaduhaye ijambo natwe dufise ijambo nuko mana ni ngabirana idasanzwe tukubona nasi tubishimira Imana natwe bwacu nyuma rero nkuko mwari mumbajije inyuma yaho haraje indirimbo yakirishimwe haraje indirimbo yananipenda haraje indirimbo bango ndagukunda Burundi barakunda kuyibona kuri televiziyo y'igihugu cacu ciza c'u Burundi hanyuma rero inyuma yaho bikorwa byarabandanije twarakoze korabo n'umuririmvyi ari mu gihugu ca Canada yitwa John Peter twarakoze korabo n'umuririmvyi yitwa Abel Nkurunziza n'umurundi ari mu gihugu ca Amerika ni bikorwa ni vyinshi rero nkuko mwari mumbajije bo turageze kuri Jamari Muco nibashikiriye ndibaza babaza ngo Jamari Muco ninde ndazuramuzi ndamuzi nawe nyene ikiganiro kirahari sinzi kukurikirana Sten ego ndayikurikirana cyane ikiganiro kirahari sinzi kumaze burya televiziyo ntakurikirana nanje hari n'igihe nanje ncamona ko nayitankurikirana ariko mwanyeretse ko namwe munkurikirana cyane so Jamari Muco umuririmbyi yasanzwe akora ibikorwa by'Imana mu gihugu ca Zambia ariko akaba ari umurundi avuka mu ntara ya Makamba ngirivyo yarabibabwiye shobye kubironka kumwanya nanje ndamuvuga ndabibabwiye kuko numubanyi twa uretse ko tutandukanijwe n'ibikorwa akorera kure n'ivyo nanti ngakorera no mu gihugu c'u Burundi ariko ibikorwa byarasuye kutwegeranya ari mu gihugu c'u Burundi rero aho turiko turakorana indirimbo ivuga ngo Yesu n'umwizigirwa Yesu n'umwizigirwa nagomba kubwira uriko aradukurikana ko Yesu n'umwizigirwa ufise umuntu yagusezerera amasezerano ntiyashika ariko ivyo Yesu yakuvuze ko byose bizoshika avugishije ku bugingo bwawe Yesu n'umwizigirwa nawe mubere mwiza amen yes nuko iyo ndirimbo rero turiko turayikorana indirimbo izosohokana amasanamu kandi indirimbo nziza cane je ndamaze kuyihonja kuko nta umucumvyi yabwiye urahonje kumviriza kwanza ntushobora guha abantu ibintu tumbirije ko bimeze neza wumvise bimeze neza ukabona kubiha abantu ni Jamari Muco yavuze ku bantu benshi yaravuze kuri ba Big Fizzo aravuga ati kuri ba Berry Chris hariya aho yanamurungikiye n'amasengesho aramutumira amasengesho mbega ivyo Berry Chris akora byo bigushimisha nk'umukozi w'Imana murakoze ni bukaneza amakuru ya Sawuli we yakoze byinshi gusumba Berry Chris ko yari n'umwicanyi imbere yahiga n'ubwo bw'Imana kabica kandi yabafise n'uburenganzira cyo gutwenza ariko ico conyene nimba Yesu yarashoboye kumuhindura agahinduka kabintu umwe ya Kristo biroroshe guhindura Berry Chris biroroshe guhindura n'undi muntu ndanezerwa ku bwa Big Fizz man muhezagi kuko ndazi wiki kimwe tuzokwisanga turi muri eglise turiko tutazira Imana kuko Imana irabishobora uripfuza ko ijwi rya Big Fizz rikora mu gutanga ubutumwa bw'Imana sigiwe gusa dukeneye turakeneye najyandi majwi y'abandi ntabanje kudondagurira hano kubera umwanya ariko abasatubi nabo nyene barabivugishijwe ko nka basabi baroriro ba James abastari benshi kuko ndabakurikirana so kuko kimicizigo no kwigiye kimwe tuzokwisanga turi kumwe nabo turiko turahimbaza Imana kuko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo y'ikirundi zo bita kantike ngo re kuko kwizera guke naruhebwa yokizwa aba ntibaraja muri liste y'abaruhebwa urumva biroroshe kukizwa no guhinduka no gukorera Imana naho bojayo guhinduka urumva naruhebwe yarakijije aba nabo batarajayo urumva ko byoroshe cyane nawe urungi kubutumwa buhe kuri Berry Chris mu ngendari
ubutumwa nubika kuri Berry Chris no kuri ba Berry Chris uko nimba habonetse nyene hari n'abandi benshi bashobora kuba bari mu nzira atari nziza siwe gusa rero ariko reka kano kamo tukerekeze kuri we iki ni gihe ciza c'Imana kuko turi mu gihe Yesu yavuze ngo nimuze kuri cyo mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura rero ndizera neza ko mu kirundi yego wavuze ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera ariko hariho n'igihe uremerewe utamenya ko uremerewe ariko rero twebwe turi hafi yiwe turabibona hariho ibintu kanaka usanga biriko biramwizingira ko atari ariko kandi bitari bikwiye kumubako nk'umwana w'Imana kuko nk'umuntu w'Imana ariko biracashoboka ko ashobora guhinduka no akaba umwana w'Imana wibuke neza ko hari itandukano ry'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana vara iryahe naryo kubatarize Yesu yavuze ngo bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana bisigura ngo nimba utaramwakira uracara umuntu w'Imana ariko nturi umwana w'Imana itandukaniro ririho Berry Chris uri umuntu w'Imana muga ntura umwana w'Imana gerageza rero uhinduke uje mu bana b'Imana uje mu muryango w'abana b'Imana Yesu twayaze byinshi twavuze kuri byinshi twavuze kubijanye n'indirimbo zawe waririmbye kera turavuga no kuziriko ziraza wavuze ati hari indirimbo turiko turakora n'umuririmvyi Jamari Muco ubu naho mu kugira dushobore gusozera ikiganiro cyacu nyakaye kamo utera abarundi n'abanyamahanga muri rusangi na cyane mu batayagakiza murakoze akamo reka ndakerekeze ku barundi bene wacu kuko uza gutera uburezera bw'ibanza abarundi kintu camene bakunda iby'iwacu bakunda ibikorwa by'abarundi mu burezi rabisi baririmbyi b'abarundi bariko barakora neza ndetse n'abarundi katsi bariko barakora neza muri gospel agomba kubatera akamo ngo bakunda ibikorwa byacu bagire subscribe bagire share bagire commentaire berekana ibikorwa ko babikurikiranye kandi babikunze bagire like nuko hanyuma rero bari mu makungu burya Uburundi n'igihugu ciza cyane nkunze kubivuga gifise abambasaderi benshi mu bihugu bitandukanye kwisi nta hantu hatari umurundi ndazo umurundi aho uri hose kakamo karagushikiriye ntukikawushe mu gihe gwacimana turakenera gushigikirwa turakenera uburyo turagomba ngo yuko aho uri hose witanga ugashigikira ibikorwa by'abaririmbyi bari mu Burundi bariko barakora ibikorwa bya gospel akandi kamureka ndakeregeza kuri leta mvyeyi leta nkozi ni leta ishikikiye ugwaruka cyane natugwaruka turahari kugira ngo duteze imbere igihugu mu mpano zitandukanye ni zana ingufu zayo n'uburyo bwayo idushigikire nk'abaririmbyi kuko natwe turiko turayishigikira mu kwirukana abasuma mu kwirukana abicanyi mu kwirukana n'amashetani muri rusange n'amashetani na cyane ko ari yateze ivyo vyago byose rero nuko leta yo dushigikira ikamenya ko turiho kandi turiko turakora abatarakizwa rero nsozera ngaho nyene iki ni gihe ciza cyo kwakira agakiza kuko ngo vyomara ikikunguka ivyisi vyose ari gukabura ubugingo ushobora kuba utunze ushobora kuri kuradukurikirana ufise amamodoka kumbure n'indege kumbure warahorose n'uburenganzira bwo kuyigura ariko udafise Kristo byose nubusa kuko byose bizorangira bizosigara ngaha ku isi ariko Kristo wewe abamwakiriye bakacika abana b'Imana tuzokwama duhimbaza dutazira mu ijuru ibihe byose mu kurangiza kino kiganiro turaza kuja kwa hirya ndirimbo yelelelelele hajya wa hano uruvuga kubijanye na sida tuza kubishira tuza kubiramplasa nibi vya corona ndazi biraza kwigisha benshi bagiye mukira dushobore kurangiza kino kiganiro akapera kwa rugya ruhande ni akapera ya kabiri ni base ya kabiri ndoshobora kuyivuga twagiye hajya nyene dushobore kurangiza ikiganiro neza yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona twashize corona twashize sida corona fara yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona yelelelelelele harukurinda no kwiyahura abantu bakino gihe ntibagitinya nikiza corona nibagitinye rero bakarabe kenshi bambara udufukamunwa Yes wakunze wa Sten TV twari kumwe na Protais azwi ku izina rya bari kuri eke inshasha y'izina rya turakingiwe niko ari kumwe muri Sten TV worldwide turabakunda cyane mwe mwese mubandanya mudukurikirana mudushigikira mu bintu bigiye bitandukanye haba mu buryo haba mu bintu byinshi bigenda bikenegura uri mu kazi nkaka hakenerwa byinshi mwe mwese rero mudukurikirana tuvuga ati respect mwakira gakiza ntimugume muri ibyo byaha murimwo Imana irabakunda kandi yifuza ko muhinduka turabakunda cyane mwe mwese mudukunda ciao